Kazoza FM. Be your own boss. Oh, mbega abantu, mbega inkumbu, narinda bakumbuye. Kaze cyane mwebwe mwese muri kumurakurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu n'igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro kuri no munsi wa mbere no munsi wo gukurikirana ikiganiro KU.ZÍKO. Iganiro KU.ZÍKO ni ikiganiro mukurikirana iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 z'ijoro, mukambwishikirizwa na jewe nyene iminsi yose Rukundo Diogene. Muhinga bw'ivyuma amajwi ni King Leandre, mu buhinga bw'ivyuma amasanamu ni Patrick. Rero twese turabahaye katwe turi batatu, turi hano kugira ngo mushoboye kumara umwanya umeze neza, minota 25 imeze neza iryoshe, nuko muraganira na twebwe ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi. Akaba aribyo tuganira ku iminsi yose migano cacu KU.ZÍKO. Muti bimeze gute? Nkuko musanzwe mubizi, ndabibutse gatoyi. Kuwa mbere tuganira cyane tuja muri kahise, tukinjira indani, tukaja mu bitabo vya kera, tugasoma imyibutsa, tugasoma utujajuro. Yego. Kuwa kabiri twinjira mu muziki twifashijwe na visage artistique du Burundi VAB. Kuwa gatatu tuja mu vyese turi kumwe na festival Buja sans tabou. Nayo umunsi wa kane ni les éditions gusoma turi kumwe mu bintu vyerekeye ibitabo, mbe urasoma mbe urandika. Kuwa gatano naho tuba turi kumwe na Festicab, Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi. Bariko tubwira ivyerekeye amareresi filme canke se amasinema. Ano musere no munsi wa mbere nkuko musanzwe mubizi, nari nabibemereye ku munsi wa mbere uheze nti ndabasomera imyibutsa, muravyibuka. Hama uno munsi no munsi mwige muza guhamagara kugira ngo mumbare imyibutsa, mwibutsa ndawuhira heze, nanje ndabaho mwibutsa mubuhereza. Biraryoshe n'ibintu bimeze neza cyane. Abajournaliste n'abantu ba mbere ngira ngo tudakomeye neza cyane gose mu mutwe, nihereye ko kuko urumva mfise rendez-vous na mwebwe mutanterefonye, ntabatelefone. Ndazi gusa yuko kwera ko munkunda nanje ndabakunda, mutatsa kundeka ngo bigende gutyo, muzakuza mu kiganiro. Ego rero ndabahaka numero kugira ngo tugire ko ni 72 23 72 23 23. Hamagara iyo numero tuganire ivyerekeye imyibutsa. Mbe umwibutsa urawuzi, umwibutsa niki, umwibutsa ukwibutsa iki? Mbwira umwibutsa ndawuheraheze, nandabwira umwibutsa uheraheze. Kwitaga call nyarutsa kandi ukanimero karafise WhatsApp, ndagasubiramwo 72 23 23 23 72 kandi rafise WhatsApp. None gashafise WhatsApp ntaza kwitwaza ngo wahoza amayinite shiramutumika. Nyambutse utunite tundi naho muri limitere, hamagara kuri 62 nkuko nababwiye mfite rendez-vous na mwebwe nyene, kubera ko nababwiye ko ndi umuntu akaza cyane. Turonse umwanya wa mbere. Allo, mwiriwe neza? Amahoro. Yego, tuganira nande? Ari amajahe? Elias ngamu Kinindo. Elias mu Kinindo. Bimeze neza mu Kinindo? Elias acagenda ariko ntaco, yari hafi telefone, napfuye gutanga akanimera cavuga yagakorokeye ko. Elias zuru duhamagare tuganire na wewe imyibutsa, tubwire umwibutsa nyambata ufise. Je ndafise imyibutsa myinshi nabasomeye mu ndwi heze kugira ngo mushobe kuyihera heze. Tubibutse ko mukiri kuri Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu. Ntimumbipe reka kumbipa, ndi jenyene vra ni murabe nyamba muri kumura amasanamu, hari intebe zitanu, ndi jenyene. None mushobora kugira akagongwe basi, mugira akagongwe mu mpamagare. Reka basi mukurindira yuko muhamagara, mbe ndabaha imyibutsa 3 yo guheraheza. Muribuka yuko nanagize imice ishika kuri 10 y'imyibutsa. Duhere mu myibutsa yahamagarira abantu ku gikorwa. Imyibutsa 3 yoroshe kandi cyane gose, muce muyiheraheza, muce muhamagara. Uwa mbere utarima, uwa kabiri ushaka umuce, uwa gatatu ushaka inka. Iyo myibutsa 3: uwa mbere ubutarima, uwa kabiri ushaka umuce ucuheraheza, uwa gatatu ushaka inka. Aba menshi kuko mwase kumamagara, bana biwacu nta cica nk'irungu. Bana biwacu nta
Cicankiru. Radio Kazoza FM umunywanyi ku murongo. Allo. Yego ni sawa nawe. Yego. Tuganira nande aramajaye. Josiane mugasekebuye. Josiane mugasekebuye. Yego. Yego Josiane ushaka kumumwibutsa meraheze cyangwa ushaka guhera kizo ndaguha yo nahatanze. Yego. Utarima ntamvira. Aha, 10 ku 10 wa kabiri. Ahubwo wa gatatu, aha. Ushaka inka. Ajama nkaso. Aha, none urashaka inka ga Josiane? Urashaka inka? None nawe urashobora kuryama nkazoga mugenzi. Josiane mpananje umwibutsa. Aciye agenda Josiane aratoye imyibutsa ibiri cyo tuyisubiriza mu kanya gatoyi. Umwibutsa wa mbere yavuze ati ubutarima ntamira yabitoye nuko nyene. Uwa kabiri ni ushaka inka aryama nkazo. Hasigaye umwibutsa umwe Josiane atashoboye kwishura ko navuze nti ushaka umuce ... heraheza ushaka umuce ... Ubundi mwibutsa wo gusubirira rero imyibutsa ibiri Josiane yaje gutora. Imana ntiha herahetse. Wa kabiri ikiri kure herahetse. Dufise imyibutsa itatu ubu itarishurwa. Uwa mbere ni ushaka umuce herahetse. Uwa kabiri ni Imana ntiha herahetse. Uwa gatatu ni ikiri kure herahetse. Ndacabarindiriye ni Diogene Rukundo Kazoza FM. Turacabarindiriye. Aha, turaronse undi munywanyi ku murongo. Allo. Allo? Gute mugenzi ni sawa? Ni sawa. Ego witwa nde uri amajahe? Nitwa Emmanueline Mubwiza. Emmanueline Mubwiza ni sawa Mubwiza haracashushe nka misi yose. Ushaka guhera heza cyangwa ushaka kuduha umwibutsa nawe ga Emmanueline? Nashaka guhera heza. Vuga ushaka guhera heza uyuhe? Yaravuze ikiri kure. Ikiri kure? Kijya bari n'amaguru. Emmanueline none wewe urashaka kujya ikintu kiri kure? Urashaka komeza amaguru none we kubwawe uwo mwibutsa usigura iki? Kuko urumva nibisigura yuko kubwawe. Usigura ko. Iyo ushaka ibintu nyene urabirondera ushyizemo ishyaka nyine. Neza cane. Aha ni ku radio kugwiza umwimbu. None nawe nawe uragwiza umwimbu ga Emmanueline? Ndayize. Nishyura n'undi. Ego. Wavuze ati ushaka umutwe. Ego. Acika ibyoro. Ya. Abantu mubwiza munaciye ubwenge disi we. Hariho uwundi wari wavuze. Ego. Imana niha. Wicaye. Ya Emmanueline. Urahagaze muri no mwanya ndibaza? Urahagaze? Nagira urahagaze ugira Imana iguhe. Sawa. Urakoze cyane ugira umugoroba mwiza sha. Ego ate. Wala. Ivyo niyo twadukunda. Nje twadukunda ko mushobora guhamagara mukishura mugaterera imyibutsa canke mugaheraheza imyibutsa twadusanganye ngaha. Turaronse Emmanuel naje gutora imyibutsa twadusigaranye twari 3 mugenga twanje tubazanira indi myibutsa mwe muraryoherwa n'akarimbo ntukamwinyegetse. Turaronse undi munywanyi ku murongo. Allo. Allo. Oui, mwiriwe neza. Mwiriwe cyane. Tuganira nande aramajahe? Jari ku mamesi nigaha mu Mwirohero. Mwirohero n'amahoro? N'amahoro kabisa. Mugenzi nibaza kunza niyo mwibutsa nawe ngo mpera heze rega ndije nyene. Ahubwo nagenda baho mwibutsa nanje mu mpera heze. Ego niteguye ndagavye. Igiti kirakurira mu babaji. Igiti? Kirakurira mu babaji. Oya kiranani. Ndabishure. Ego. Igiti kirakurira mu babaji. Kinagabanaga kinaga. Igiti kirakurira mu babaji kinagabanaga kinaga. Bisigura dusigurira mwibutsa mugenzi.
oya ntugende, oya garuka turagusabye uwo muntu agaruke mu muturabira, agaruka dusigurire. Avuze umwibutsa ryari rya mbere ndawumvise. Igiti kirakurira mu babaji, kinagabanaga kinaga naga trap kameze neza. Mbe mu muco w'ikirundi harimo trap, murambabarira gatonya mbanze tugasubiremo. Igiti kirakurira mu babaji, kinagabanaga banaga kinaga kinagabanaga banaga kinagabanaga. Uwo mwibutsa uteza kudusigurira mugenzi weje guhamagara, subira uhamagare. Munywanyi wase ku murongo wa Kazoza FM. Allo munywanyi, niwe mvugisha. Allo wewe nyene. Mahoro. Mwiriwe, ni sawa? Mwiriwe. Ego, tuganira nande? Akani Elias agarutse ngaha mu Kinini. Elias, ni wareje kutubwira ngo kinagabanaga? Ntasha jewe mugani kweri, wa mugani na jewe wantangaje kweri, ahubwo uwo muntu kweri arashoboye kabisa. None utanye nawe umwibutsa? Ahubwo mwanyibutsa nanje nkaraba ko abona bashobora kweri. Uriteguye? Ndaguhe umwibutsa werekana gukorana inguvu abantu bagira iyo bakoranye, siko? Twagiye? Ngoma ndaguhe umwibutsa werekana inguvu abantu bagira iyo bagiye hamwe. Twagiye tubiri? Heraheza. Kubura n'ubu. Neza cyane. Ndekongera uwundi. Ego, nyongera ndabikunda. Umutwe umwe. Heraheza. Umutwe umwe. Heraheza. Aya, kirananiye kweri, kirananiye. Sororera ndakakubwire. Umutwe umwe ntiwigira inama. Urakoze cyane nawe mugenzi. Bandanye wumviriza Kazoza FM. Ego nabumvise. Ugwiza umwimbu nabyumvise. Mbembe ugwiza umwimbu mubiki wewe ga mugenzi. Sawa. Nariko ndakubaza ukuntu ugwiza umwimbu. Aciyagenda mugenzi wacu. Rero twatandukiye imyibutsa yerekana inguvu abantu bagira iyo bari hamwe. Heraheza. Umutwe umwe ntiwigira inama, eje ugitora meje ukimubwira. Ica kabiri uwo mwibutsa wundi mushobora guheraheza ni imiti. Heraheza. Imiti. Heraheza. Turaronse undi munyonyi ku murongo. Allo. Mwiriwe neza. Mwiriwe mu gifaransa bango bonsoir, mu cyongereza ati good evening. Dudu. Mwiriwe mugenzi, mwiriwe. Mwiriwe mugenzi, ndakumva jewe. Ni sawa, je ndakumva. Mwiriwe. Urahora komeye. Ego, nisa ndashimira Imana. Ego, ninde ari amajahe tuko turaganira? Toto rutana kumutakura n'amahoro. Ego, uzanye umwibutsa ndibatsa? Ago nagomba mbaze. Ndakubaze, uriteguye none? Ego. Heraheza. Imiti ikoranye. Neza cyane muge. Nero byo wabikuye he? Kubwawe uwo mwibutsa usigura iki ga mwene wacu? Uwo mwibutsa? Nibaza ko bashatse kuvuga. Iyo ushaka kugira umugambi. Uwo banza kugisha inama ukabaza abagenzawe. Arico baguhanura bakaguhanura. Hanyuma ukagikora. Neza cyane. None mu buzima bwa mwisi yose uhora ugwiza umwimbu? Umwimbu mu byo ashoboye ndabikora. Yego mugenzi, tukwipfurize kubandanya utera imbere nk'umuzinga. Sawa ndabashimiye. Yego, n'umugoroba mwiza. Ubandanye wumviriza Kazoza FM. No kuri Facebook turi kumwe live. Ndaguhaye chance. Sawa. Urakoze cyane. Sawa.
nuko rero murumva yuko hirya no hino muri kumara kurikirana Kazoza FM birahimbara twege tuba turi ngaha muri studio kumva yuko mu mihingo yose y'igisagara ca Bujumbura cyane cyane kabere no kwisi yose kubera ko turi kuri live kuri Facebook mugwa mutwumviriza mugafata akanya mukaduhamagara mukatubwira muti bimeze gutya bipanze gutya ni Kazoza FM nyene kandi turonse undi munywanyi ku murongo allo mwiriwe neza uri hamande y'akaradiyo nkamwe ukegeza kure wobukoze kugira ngo tukumve neza ga mugenzi yego ni gute rero allo ninde tuganira aramajahe nitwa Kazimire aramajahe Gasenyi mugasenyi n'amahoro washoboye kugwiza umwimbu no munsi n'amahoro none ga Kazimire uratuzaniye umwibutsa canke witeguye kujura umwibutsa dufise yego ubugiri bogira babiri nagitoye yego zana ubundi nani ndakubaze twagiye ni umwibutsa werekana kugwanya ubunebwe uri mitiro ukimbura ingone neza cyane ndaguha kandi kanyuma banda ugona mwirima ukimbuza ukimbura biranze ikivi kiba kirahaye ego sha barakakubwiye Kazimiro uramenze ni umupfasoni wawe akakubwiye usanga ngaho umupfasoni nabwo ati none Kazimiro mu buzima busanzwe wowe uragwiza umwimbu mu buzima busanzwe wowe uragwiza umwimbu ubuzima busanzwe mu buzima busanzwe bwa misi yose wewe ibyo usanzwe ukora misi yose ndiko ndakubaza nti mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora mu bintu usanzwe ukora uragwiza umwimbu yego akazembure yego sha ntuhagarike kudandaza akazembure hama umuntu haye aje kugura agasabune aje kugura utuvuta ucumuha isabune weje kumunsi ucumubwira uti akira ndakongeye ucumwongera 103.3 ati genda wumviriza Kazoza FM urakoze cyane ninaza mugasenyi nzokurondera ego mbwira umugora mwiza mugenzi biraryoshe kubasanga ngaha biraryoshe ko muduhamagara mukadusanga ngaha tukaganira kuvyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi mu minota itarenga 3 za kwa turangira ikiganiro cacu ndaza gufata appel imwe canke zibiri yego ndafata appel imwe canke zibiri allo ndagize mwiriwe Deogene Rukundo asha nifashe n'amaboko yose ndayegeranije ndakora mukije mugenzi bucibaruta Aloise mugasekewe ubwo neza nurukora kuri Facebook nguma mwenyura ereka turi live kuri Facebook n'amasanamu barayabona yari n'umugenzi twari kumwe na Ndamare ngo aje kuri Facebook kugira mvuge yari arambura mugawe yagambaye iyo none ga mugenzi ni sawa uno musi washoboye kugwiza umwimbu nkuko vyama ni bya misi yose kandi wewe umwimbu wawe tuzigeza kubona imbere yo kumwaka uhera none gasha uzanye umwibutsa canke ushaka ndagutere ibitero vy'imyibutsa tuzi ko ari uri umwarimu wacu uratubariya tukishura oya nagira naje ndaryoherwa yo mu mpaye umwibutsa bikananira oya uno munsi ni wewe natwe ni hanyuma sawa twagiye uriteguye cyane gose wanka bangwe ni wankazana ndabe intabwigwa ibwigwa nuko amaso atukuye ewe none wewe ivyo bikuye ntushobora kunanirwa na rimwe ndakuronderera akagoye basha vuga twumve urisi yego urisi sawa wakenyeye neza basha n'umusipuriko umugabo umumwera ubwanwa gacaka kumera ubwi wawe uyu muntu abizi byose nukuri mananje ngerageza mugerageze ego bugunyi ay
none numwibutsa ni gisokozo na kajajuru ni gisokozo bariko igisokozo bahera kuri sokwe kiri mu mico n'imigenzo soma sokwe soma bugunyi ndaguhaye mukama byose uri umwarimu uri umwigisha none ari uzi byose impene mu matovu sokwe niruzi sokwe ako nakabwe n'umugenzi mu ndwiheze sokwe soma ibivukana biramaranye imyugariro oya nawe urangitse oya nakabwe n'umugenzi wo mu rumonge hacindwa izibiri impa naguhaye umukembe ku mboga nawe nabyumvise ubushize ko wa mbere uravyibuka urakoze cyane mugenzi ni ukuri mugira ibihe byiza nshuti zanjye nawe wesha aho mugaseke witi yambu Kazoza FM turabakunda cyane turi kumwe amasaha 28 kuri 28 turabizi kandi biradushika ku mutima cyane muhezagirwe na mwebwe amen nuko rero twegere gusozera ikiganiro cacu turyohewe tunezerewe dutwenga uko n'umunsi mwa tubaye hafi Diogene Rukundo nta kindi no babwira atari kubakengurukira ndabibutsa ko ndabakunda Kazoza FM kabakunda gusumba nimuhindure mugumize aho nyene mande mwumviriza ibiganiro vya Kazoza FM atari kuziko gusa kuziko tuzosubira ejo ya masaha nyene turi mu bindi bitandukanye shimire rero cyane mwege mwese mufashakanya mukamamagara na mwige mwese mufashakanya muri twumviriza shimire de King Leandre yari karadufasha kugera amajo ashikire neza Patrick yari mwinga bw'ivyuma bw'amasanamu no kuri Facebook mumbona munyumva byose byagenze neza kubera abo bagabo babiri Diogene Rukundo wenda basezeye ndabipfurije ijoro ryiza n'umugoroba mwiza murare neza murote neza ndabasaba ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbo bye Kazoza FM, be your own boss.